Uhoraho mana yacu nziza mu izina rya Yesu Kristo twari hano kuri uno musi mwiza twumva amajambo y'ubugingo twumva ibyo wateguye ku bwacu mana yacu iyo ndiko ndumva aya majambo jewe bimbere ikimenyetso cy'ukuntu dukunda ukatwitwararika ukadutegurira ibidukwiye igihe cyose kandi ntugomba ko dupfa rubi ntugomba ko dukora amakosa nico gituma uri umuvyeyi mwiza utuzanira amajambo yo kuduhanura uko bukeye uko bwije rero turagushimiye cyane aya majambo y'ubugingo twariko turumva umwigisha wa mbere yaduhanuye aratubwira ko dukwiye kuba abanyabwenge muri iyi leta mbyeyi muri iyi leta nkozi muri iyi leta nsenzi kugira ngo bikunde twese tubeho duhuje umutima n'inama tubeho tudahemukira igihugu tudakora ibitukisha igihugu nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu araduhanuye umwe wese mu nzego zose abarongozi abakozi b'Imana abatwagwa twese hari ico dutegerezwa gukora kandi turumvise n'ico nawe nk'Imana umuvyeyi wacu mukuru ujejwe gukora rero turi hano turaciye bugufi cyane mana yacu nziza udushoboze kumva ni kimwe kwigishwa ni kimwe ariko gushira mu ngiro ni kindi rero turasavye kuko dushobozwa byose nawe uduha inkomezi kandi niwe ukorera mu mitima yacu nk'ijambo ry'Imana rivuga ukaduha gukunda no gukora ibiguhimbara nuko rero turakwinginze twese hamwe mu nzego zose ukorere mu mitima yacu aha ndiko ndasenga turiko turisengera twebwe ariko n'abatari hano turabashize mu maboko yawe abarongozi abene gihugu abakozi b'Imana twese bo mu gihugu cyose turabashize mu biganza byawe uhoraho icyo duha umuntu wese akamenya icyo ategerezwa gukora icyo duha umuntu wese agahagarara mu mwanya wiwe icyo duha umuntu wese agakora kandi yumva gutinya Imana muri we bizogenda neza hanyuma twese duteze imbere igihugu cyacu hanyuma twese muri iyi leta mbyeyi idutunganirize idukorere hanyuma twese tumererwe neza mwana yacu nziza tuhamagariwe gukora muri kino gihe kuko ngo igihe cy'amanu cyararangiye kandi ni iby'ukuri kandi na Bibiliya bivuga neza ngo udakora ntakarye ndasenga ngo muri kino gihe udushoboze umuntu wese umuhagurutse ahari ibyajejwe tubikore neza ijambo ribandanya guhimiriza ngo dukore twubashe Imana twubashe abarongozi na twebwe hagati yacu twubahana rero uradushoboza turisengeye uhoraho udushoboze turaciye bugufi tugenda dushobozwa nawe kandi bwa bwenge tubandanije kubusaba uduhe ubwenge buva kuri wewe niho tuzokora neza tugakora ibihuye n'ibyo ugomba mana yacu nziza turakwiragije utugirire neza mu buryo bwose turagushimiye bituronse muri kano kanya turiteze yuko na premi dugiye kuduha ibidasanzwe dusenge wabuza gukoresha bose mwami mwiza kugira ngo baze kurongorwa na mwemu yera hanyuma natwe turonke ibivuye kwa papa uko mwemu yera yavuze ngo nabira ku bya data nkari bamenyesha rero mwemu yera ubarongoye baraza kuvuga ibihuye n'ivy'Imana igomba kuko bizoba bivuye kwa papa nuko rero ushishikara ubana natwe tugirire neza turiteze muri no minsi turi hano ko tuzonagurwa mu mpemu yacu ko tuzonagurwa uko twahora turi naba ariko tuzosubira inyuma uko twahora dukora naba ariko tuzoja gukora mana tuzove hano tuhavanye inkomezi nshasha tuhavanye ivyumviro bishasha tuhavanye ubundi mwete mushasha usumba ivyo twahoramwo kandi by'ukuri twanabwiwe ngo ni bihe bishasha kandi mu bihe bishasha tugira inguvu nshasha n'ivyumviro bishasha tukongera tugakora bishasha nuko urabana natwe muri byose tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.